Turi kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 muri komine ya Mabayi na cane cane muri zone Ruhororo, aho imvura yaguye, imvura igwa mu masaha ya sacenda, imvura yagwanye umuyaga ihakwa kwiha inkumbi, aho yahitanye igiti naco gica kigwa ku nzu bari muri koperative dukorere hamwe dusoza ikivi bari bugamyemwo. Muri iyo nzu yari yugamyemwo abantu benshi, ariko amakuru dushoboye kuronka nuko mu bantu bari bugamye muri iyo nzu abantu 6 bose baba bakomeretse, bakaba baciye babanyarukana ku bitaro bikuru vyo ngaha nyene i Mabayi. Muri abo 6 bakomeretse, amakuru duhabwa n'abegereye ku bitaro bikuru vy'i Mabayi atubwira ko 3 muri bo aribo baba babaye cane, abandi nabone bababaye ariko bari bakiri kwa muganga gushika mu masaha ya 11:30 z'umugoroba. Ariko kandi no muri abo bandi 3 bababaye cane, umwe muri bo yoba atari bwatangure gutora ubwenge ngo atangure kuganiriza abandi, ariko 2 muri abo baremvye cane bobo boba bavuga, boba bariko baganira n'abandi canke abagwaza. Rero nshuti n'abagenzi ba Mabayi Media TV, twubamenyesha ko muri komine ya Mabayi imvura imaze imisi igwa, kandi imvura nyinshi cane, kandi imaze imisi yonona ibintu bidasanzwe. Kw'igenekezo rya 18 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene, naho n'imvura yari yaguye yonona ibintu vyinshi ngaha muri komine ya Mabayi, cane cane aha kuri centre ya Mabayi. Abenegihugu rero muri komine ya Mabayi bariko baribaza ibibazo vyinshi, bibaza bati mbega ibintu biriko biterwa n'iki, ariko nta nyishu barashobora kuronka. Nuko rero mubandanye mudukurikirana, tuzoba dusubira, murakoze cane.